Yeah, ladies and gentlemen, thank you so much. Titi Brown on the mic. Ikiganiro ni kazi nkuko mubibona twabazaniye umusore aza kutwidondora tubwire bimwe mu byo akora, atubwira nimba ari umunyeshure cyangwa nimba ari akandi kazi kana akashobora kuba akora. Ya twamuze muri studio za Linux TV jise kugira ngo mubone musanzwe mumaje kuronka amakuru yiwe kumbure bike ku mbuga ngurukana bumenyi. Araza kubabwira byinshi noneho sinubwo ndamuvugira umusore karibu cyane. Bonjour, hama kubasanzwe banzi ku izina rya Kuri sanzwe nshapa nkaba mu Nyakabiga. Mejeje ishuri areze imyaka ibiri mejeje secondaire, sinatangura université. Hama sanzwe nshapa ibintu byinshi vyerekeye amaportrait. Ivy'amarangi nyene ku mazu, ibintu vy'inyandiko ibiki. Kuri Okay. Niyo bazina yawe. Yes, usanzwe ukora ibintu bijyanye no gucapa, ko ibintu bitandukanye. Turagushimiye cyane kwanza kubwo kuba wayumviye gukora umugambi nk'uyo, n'umugambi mwiza. Twongeye tugushimira cyane, turaguha ikaze muri studio za Linux TV. Wisange. Hanyuma turifuza kumenya ni gute umugambi wawutanguje, mbega byari ibintu bisanzwe bikurimo kuva kera hose kuva ukiri umwana cyane n'ibintu wagiye kubona ko bikurimo après uhijije kwiga kombore sinzi. Natonga gucapa ndo umwana cyane, ndo muto kwa kuno umwana wabona amadesanime azumwana ibintu z'amafilme deja barabimubuza akiri umwana. Donc nace mvuga ati amadesanime ndayabona nkayakunda. Ndavuga ati pourquoi pas je na binashobora. Kati kangirageze gusa nyene ugitanga urutegeza gucapa utuntu tuturofa. Uyabona ubukwego ibiki. Temps en temps ibintu bigendagana neza gusa nivyangendeye neza nyene kubera amashure abavyeyi barambuza gucapa cyane. Kati ibintu bizokubuza gucapa barambi bizokuza kwiga. Gusa nyene nabana ngije nchapa iki no kuma naracapa ku makaye kwazi nashapa ku makaye y'ku ishure bakangubita iki gusa nyene ndabana nyene gusa nyene ngeze muri secondaire narameze mu bigabanya baragesha tugeze mu mashuri akuze ko twikoncentre ibintu byo kwiga ibiki mva ngiye kubitangura cyane basi kubisha n'inguvu mejeje niko navuga. Byiza cyane. Bimwe mu bikorwa mushobora kuba mumaje kurangura ni nk'ibihe cyane hano mushobora kuba mumaje gukorera bakabona ukuntu mu bikora n'uburyo mu bikoramo ni nka hehe nk'akarorero? Cyane banzi capa abastar. Amaze gucapa Oleg sinzi ko muyizi ari mu gasho ari dese yigeze gusirkira ari mu gasho ya machine. Naricafye ndamucapa D1 ngena capa na dramati na dramati namucafye ndacapa na B-face manu zikuru muhinga B-face we kusengene buzose narazibahaye ubu nazo mfise yinde navyo n'amakomande umuntu azararona ningira byo ku mazu bantu barandondera abacapira. Izo foto nabonye zisirikira cyane kumbure sinashobora kugira amahigo yo kumenya ko ari we wazishafye kandi sijewe gusa ndazi nawe ko badukurikirana muri kano kanya ntibigise bamenya ko ari we wabikoze. Ni impano idasanzwe ndavye uburyo bikoramo n'ukuntu bikora by'ukuri urabifisemo impano gose. Ubundi Kuri ni ryari wamenye yuko wifisemo impano yo gucapa, gute wabonye yuko impano ishobora kuzanira ikintu kanaka mu buzima bwawe ishobora kugira akamaro? Byatanguye gusa ni kera cyane. Umuntu yageze kuza umuntu twabana arambwira ati bakeneye ucape ndagwifana. Ndavuga ati sinibaza ko nzabishobora sinapfa kugerageza nyine sinarabona nyine kumenga basiniwe. Arambwira ati makoye ndabonye nawe basi ari gitango ndabona ndikumani wacaramo iyo fan. Cyo nayi icage nayi ni ubu mejeje nashaye tanguza na capa abantu bandondera ngura kuza ndagenda kumera make iki ayo ko rero uko ritura aranza nyine nawe ntari make nyine mugandashira. Uburezi umvikana yuko na jewe ubitegeje kunyene boshobora gucunda sina kabisa tagufsinata. Bana natwika forever. Araka bone nagize numva no musi nayi navyuse niyumvira kana. Yagwe kana nakwereke. Navyuse no musi niyumvira gukora.
Wow, myself. Man, umuhinga cyane bro. Nakamaze k'amasaha abiri. Félicitations bro. Uziko menga ufotore bani. Ya, ni impano idasanzwe pe. Karasanzwe tu nyene. Ya. Nayifashe n'iminsi nyingashi. Bari meze fresh nyene. Man, talentueux bro. Ya, myself kabisa. Félicitations. Bakozi ba Inox TV nkuko muvyibonera KR yifisemo impano idasanzwe, impano yo gucapa. Ndetse si no gucapa gusa ngo nko gufotora vraiment. Kuko urazi kunyana yanchashe eda yerogira yuko yabaye mu mfotore. Ya. Kabisa reka dusabe abantu banyu bacu ariko badukurikirana muri kano kanya gukurikirana cyane no gusupportinga kuguha ibiraka bitandukanye kuko by'ukuri impano birakwiye ko iteza imbere. Ya KR utubwira ziri mu ntamamye uhura nazo mu kazi kawe n'uburyo uzitorera inyishu. Bon, nyirungu basi nyitangura aragira ama problème yo kubura ibikoresho amateriel banda sina jeje nyene ndazi ni ku artiste benshi kuko on petigeze kundondera byari gusa yabakure yabigitega arambwira ati bro urazi gucapa nayibonye bakeneye kumenya ibikoresho ahantu bigurira nambwira ati je ndafise umutipe ndabimusaba naho nyene n'amakomanda avanze ambwira ati none abahembwa ati abanga mu Nyakabiga ikatse zuko nyene zo ngaha none bwana no mushikira gute ngati kanda gunumeritse muvugana arambwira ati nzova bigorana kubera deja ntantu mba iki hariyo benshi basi uburyo basi kandi deja bere nazivye arazivye amakuru dukoresha arazivye sisa zo mu boutique tugura ni 305 okay bon ibindi navyo question y'umwanya umwanya urakunda kubura umwanya koraza umuntu umujene n'umwana nabura abari mu bintu byinshi ushaka gusanga yiga iwabo bitamukundira ko akagace kwana deja abantu basi ino kwanza mu Burundi abavyeyi babo mwese murahari abazenze n'umuvyeyi yabonye umwana ariko aracapa aramukubita ibyo nukuragira wikonsantre ku bintu by'ivyigwa barusanga umwana iyo mana yari basi iyo mana yari kuvukana usanga biranse ko ayibandanya kubera avuga ati abavyeyi banye bayananiye basi bacamusha mu bindi bintu ugasanga baba bafite izindi projet mbwira ati wowe utegeza kuzoba ikiniki ivyo bagaca bavyanga usanga umwana atakaje utanga guco nyene bindi navyo abagenza abantu benshi babona kumengo gucapa umwanya base umengo acapira kwa buri umva barabona ucapa umuntu wese ati uzoncapa kandi deja bifata umwanya munini iratwara cyane kabisa gusanga mwana niyo desa naguhari usimvo nayishafye amasamake kandi ni n'igyambe je nshafye desa amasamake desa basi gatoka amasamake andi bo byafata nk'umunsi wose n'imisi je nk'itatu ubwo kumara indwi yose ucapa ikintu ugacapa abantu batanu aho gusa ni kwa gusa deja nivyo bikoresho baguza amahera kandi amahera birazimvye cyane mva dura n'ibigeragezo byinshi kandi frère ico novuga nuko vy'ukuri n'abantu banyu bacu babibonye wifisemo impano yo gucapa kandi impano idasanzwe kuko vy'ukuri biragaragaza ko ubatahuye ikiri muri wewe kandi wagerageje kukidevelopa nubwo bagiciye mu ngorane zitandukanye mu ntambwe zitandukanye ariko uragerageza gupambana nazo kugera aho uwisanga aho uri kuraraba igihe watangura naho ugeze no munsi nk'intambwe umaze gutera canke akamaro bimaze kuzanira akazi usanzwe ukora ko gucapa akamaro ico bimaze kumarira canke bimaze gushikanako ni nk'iki wobwira abanwanyi bacu bon kimaze kuzana ibintu byinshi cyane gose byinshi kandi abishima bara gushika n'ubu nta kindi kintu nkora atari gucapa akazi naronde ndabura akazi narabuze kandi kuvuga ati sinzi impamvu nakabuze navyo nzi ushaka gusanga n'Imana yashatse atuvuga ati wewe guma kuri ivyo bintu nyene gusa ko aho ngeze ndashima ubu sinyisa umuntu amahera yo kugira ibiki yutumenye duto atsingura ifana icaniki bapi nashaka kuvyigurira nasura n'abagenzi kwanza banashima nagura n'umuti turunyene ibintu vy'impunzu nyene asivyi wanje nyene nshaka kumenya kera nyene vyaragorana nyene nivyo twebwe atangura
Yeah, frère, félicitations sana. Merci. Félicitations kuko urabona yuko impano yaguhaye kumenyana n'abantu benshi, abarinzi benshi batandukanye. Ya sinivyo gusa itumushika no muri Linox TV. Byongeye natwe twavuga yuko umuduteye iteka ridasanzwe. Eda yero ndiko ndaraba nka drawing mwakoze, mwankoreye ni drawing itangaje cyane. Abanyu bacu bayibonye. Ya ndabashimiye gose n'ukuri, ndabashimiye bidasanzwe. Kuri uri kuraraba intumbero ufise mu myaka 5 cyangwa mu myaka 2, reka tuvuge imyaka 2 iri imbere, wifuza kuzoba umeze gute? Wifuza kuzoba umaze gushika ahantu hameze gute? Wifuza ko umugabo wawe wo gucapa uzoba umaze gushikana hehe? Myaka iri imbere Yeah, nibona ngezana kure parce que ubunye ivyo ngeze ko ni byinshi nariga. Yeah. Byinshi ndacari kure cyane gose, ndacari kure. Nubwo natse nashaka gucapa umuntu agatoko kamwegano wonyene, gusa ni byinshi naramenya. yeah, Kandi ni byinshi cyane ku buryo umugenzo bigera ko nabimenya neza. Izo ni ikintu kinini cyane, bon naje ko numwatasho niyumvira. Yeah. Izo ni ikintu kinini kora kenshi imezo abaneshe barayigaya. Yeah. Mugabo irafise iyo uyimenye urabona ko ari nziza fa. yeah, kabisa. Byongeye turanagushimira gose kubera ko uri kuragerageza kugarukana agaciro ka art. Hari abantu benshi badatahura akamaro ifise, ariko irafise akamaro kanini. Kandi nawe byongeye turagushimira kubera ko wabibonye, urabona ko bikwiriye ko iyo mpano yi developer urayishira hagaragara. Mu gihe hariyo n'abandi benshi bari guhabura bayipfukapfuka. Kubgawe nk'abantu bashobora kuba bafise impano kanaka zitandukanye n'iyawe, cyane cyo kuba bafise impano nk'iyawe, cyane bashobora no kuraba iki kiganiro cacu, bashobora kuba bari kuraba ikiganiro cacu bakumva babaye motive sana no kurondera no kumva ko bakwifatanya nawe mu bikorwa nka bene ibi. Uwo bahanura iki cyane ubabwira iki mu bisanzwe nko kwiyumvira kubarondera? Bon, deje nababwira abantu bapambana kubera bisaba ingufu nyinshi, bitanga uko nyene abona ati bikanka gashapa umuntu bikanka akavuga ati kije bijya wundi agirana ataveje nshoboye. Bijya twese tugitangura vyaranse, siko twatanguye nyene. Gusa nyene abandanya pambana gwana naza azobigira ko umwana uvuga ko yes. Ni byiza cyane. Kindi baza abanwanyi bacu bakubonye bagukurikiranye, kere niki usaba nk'abasanzwe bagukurikirana canke niki usaba nka leta mu bijanye n'impano wifisemo? Bon, ico no usaba abantu basanzwe bankurikirana nuko banenge babikora. Kandi deje nibaguma rabo nyene ahubwo bakubira benshi. Biyongere. Abahongira nsaba leta kwebwe abartiste ituje hafi kujyanye n'ijaf abaririmbyi natwe basibone ko ari ikintu dushaka kuzana basi mu gihugu. Ko bari umutegetsi kanaka umaje gucapa wonga mu Burundi umutegetsi wapi gusa ngene ngira biri mu nzira nawe nuko nagucapse nawe atavye narinzi nyene navyumvira uko nyene yavyuka ndavyumvira nkaca ndabikora birashoboka. Kubwanyu kwagura karere cyangwa kwagura isoko no kurondera abanwanyi benshi bashobora kumva ko bashobora gukunda ibikorwa mukora, mutekana kuzobikora mu buryo buwe? Vyonye ni mu gutangura kwanza kugira urondere kwanza bagukurikirana ibintu vyiwawe. Bisaba kwanza utangure gutangura kuri abantu kwanza bazwi, bajya abantu bazwi kwa deje umuntu azwi bashaka guposta kuri réseaux sociaux yose, ugaposta ukashirako abibonye akabishirako nawe nyene irya zina ryawe riguma rizunguruka. Desha bonye abantu barakurondera kandi najewe ubunye abantu bandondera vyahereye aho nyene kuko ndashaka ba star zina ryawe rigize razunguruka nyene mu bimenyesha makuru. Abantu baza barandondera ati umucapira kurangaye gute nyene amano kubana yankora nyene cyane cyane nyene byo gutera imbere kenshi kubera ubunye ibintu vya réseaux sociaux vyaje niyo batangariza ibintu byose parce que si pakanga umufate micro ngende nibarabara ndirimbe ati ngo ndachaka no kabisa bicanye kuri réseaux sociaux bikazunguruka niho vyoro. Ubuhinyamizi mu bisanzwe no gucapa kubwanyu mu bikora gute canke mu ubwomenyi buva hehe? Mwisunga kumbure internet canke mwisunga ibitabo bimeze gute? Cyane nyine bisanzwe biri indani muri mwebwe? Bon, deja ni navukanye namugeza nyigisha ngira ati fata mbiri uko nuko wapi. Nagenda ndabona gusa abandi engene bacapa nkabona basa amadesa yabo navuga ati
kujya kunyabigize gute kugira agire kujya agize gute uko umwanya ugenda uragenda niko na ncafye uno munsi cyose nashaka kujya kugira nacafye umva bica bigenda biro ucuvuga ati igera nakoze ijya munsi ikangira uko nuko ama je sanzwe capisha crayon stylo amarangi navyo sindabitangura neza basi gucapisha amarangi amapoto y'amarangi usanga cafye mu namarangi biki usanga capisha amarangi nyene ibintu vy'inyabi byo kwandika gusa navyo nyene biri mu migambi uyu mwaka nyene birangira ndabimenye navyo nyene wow byiza cyane turashimye cyane kuba waje muri studio za Inox TV abanywanyi bacu bashobora kuba ariko barakurikirana ikiganiro no munsi barashobora kumva babaye inspiré babaye motivé n'ibikorwa byanyu bakumva ko bikwiriye ko babarondera kumbure kubwo kurondera ipicha kubwo kurondera intuzenya nk'ama dessin ngo baronka gute mwashaka kubabwira abashaka kubatora n'utunimero twanyu kugira ngo igihe cyose basaba telefone azashobore kubatora bon jewe abashaka kundondera kuri Instagram Facebook ivyo nivyo bivuga bishobora kuvuga ati karondiko amazina nayahe yanje Instagram yanje ni Keri Kelar hama Facebook Keri Art page yanje ya Facebook nifise na konte nyene ya Facebook yitwa Keri Kelar nyene hama nimero zanje ni 68 005 064 muzisubiramo ni 68 005 064 yes okay Keri turabashimiye cyane kuba mwaje muri studio za Inox TV ibisigaye navyo nk'abariko barabumviriza ndetse n'abakozi ba Inox TV turabifurije amahirwe menshi tubifurije kumenyekana tubifurije gukundwa n'abantu benshi n'abantu kandi tubasabye kwitabira gukunda kino gikorwa cyane bayikunde cyane kuko irafise valeur no kugerageza guteza imbere impano z'ugwaruka nkuko Inox TV irabikora mu kugerageza gushira hagaragara impano z'ugwaruka turabashimiye cyane umusho gusezera abanywanyi bacu abanywanyi bakora bakurikirana muri kano kanya mbanje gushimira kwanza abafanzi banje bankurikirana ngashimira kandi ari Inox yo washoboye kumfasha kuzanga nyishira T Brown ndondeye tukaganira kagenda neza yanga abashimira n'umuryango bananyifata ku mugongo n'abagenzi thank you so much twishimye cyane kuba mwaje ibisigaye navyo murandiga cyane sawa